Bakunzi mudukurikirana turangiye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Nkuko mubimenyereye muri kumwe na Gloria Nduwarugira. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kijanye n'iby'ijambo ry'Imana, aho tugomba kurabira hamwe ese koko by'ukuri kurinosi. Ikibanza duha Imana nikihe? Imana ihabwa ikihe kibanza kurinosi? Ngira ngo turi buheze tubirabe mu kanya gakurikira. Turarabire hamwe ikintu kivugwa cyane muri imyaka tugezemo ku isi yose. Nacyo si kindi kivuga ngo uburinganire ku bagabo n'abagore. Ese we muntu dukurikirana, ubwo buringanire burashoboka? Reka tugerageze kuganira turabe incamake y'ukungene abana bariya babivuga, ariko nawe uhora dukurikirana ugerageze ubihuze n'ibyumviro usanzwe ufise, ubihuze n'ibyo wigishijwe, n'ibyo wasomye, n'ibyo warose, kugira ngo urabe yuko byoheza bikinjiranira. Ntabatebeje rero, reka dutangiye tubabwira tuti cya kibazo cya mbere twababwiye. Iyo uri kuraraba hirya no hino, iyo uri kuraganira n'aba canke bariya, hamwe ukihweza neza ukaraba ikibanza cy'ukuri c'Imana usanga ari ikihe. Inyishu y'ukuri uzosanga ikibanza cy'ukuri c'Imana ntabwo ari cya mbere. Ikibanza cy'ukuri c'Imana ni ikibanza cya nyuma. Abantu benshi bashobora kwibaza kubera ko mvuze ko ikibanza cy'ukuri c'Imana ari ikibanza cya nyuma. Hariho abatari bubyemere, ariko ngombye kubabwira nti urabye ukungene tubayeho kuri inosi, ukaraba ibyo twikoza kuri inosi, ibyo ndiko ndakubarira ni ukuri ikibanza cy'ukuri c'Imana ni cya nyuma. Mushobora kwibaza ati kubera iki nyene ndiko ndemeza yuko ikibanza cy'ukuri c'Imana ari cya nyuma. Hari impamvu nyinshi dufatiraho mu kubyemeza, nk'uko hari n'abandi bantu batari bake bamaze kubyemeza. Ubwa mbere uzorabe dufatiye kuri twebwe abarundi cy'abanyarwanda, iyo hari ikibazo gikomeye cyane c'amagaburanyama, uwo ari wese akubwira ati reka Bibiliya tubanze tuyishire hasi. Bisigura iki? Niba mugiranye ikibazo na mugenzi wawe kubera amaronko, ugaca uvuga ati Bibiliya tubanze tuyishire hasi, bisigura iki? Imana izogaruka mu nyuma. Urumva Imana muri rusange mwayishize he, mwanje kwishira ku ruhande. Bisigura cya kibanza c'Imana mu kigize kihe ica nyuma. Hama ako n'akarero kamwe, hari uburero bwinshi. Uburero bugira kabiri, urashobora kwibaza ati ese koko niba umuntu avuze ati ikibanza c'Imana ni cya mbere, umuntu yoca yibaza kubera ko abantu byanka ko bumvikana kandi bose batonze Bibiliya. Ico ni ikindi kibazo buri muntu akwiye kwibaza. Kuko ibyanka ko abantu bumvikana, kuko ibyanka ko abantu bajya inama n'ingingo, kuko ibyanka ko abantu bihanganirana mu gihe bose batonze Bibiliya mu ngo zabo, canke bafise Bibiliya mu minwe yabo, mu ntoki zabo. Ibyo nabyo birakwereka neza yuko bigiye bitabona ubwo tubigendana, nibyo guhuma amaso abatubona, kugira ngo ababanyi, abagenzi batubone mu ishusho, batubone mu isura y'abakristo, batubone mu isura y'abemera Imana, ariko by'ukuri atari byo biri mu mitima. Ibyo nabyo ngira ngo byigaragariza mu buryo bw'icane butandukanye. Ngira ngo niyo mpamvu uzogera kumva umuntu asanzwe asenga amakatolike akavuga ati no, ntacemera muri katolike, agashaka gushiraho idini yiwe. Niyo mpamvu uzosanga umuntu asenga muri Pentecote abonye hari ibyo adashima ahitamo kuvuga ati agiye gushinga idini yiwe. Ibyo byose ntabwo iba ari idini yo kugira ngo umuntu yigishe ijambo ry'Imana, iba ari idini umuntu atanguje yitwa ko ari idini yo kwigisha ijambo ry'Imana, ariko ahanini ari kugira ngo mu nda hiwe hamere neza, aronke ibyo yokwinziza byisununuye gusomba aho yoba yarasanzwe ari. Ndazi ko ibi ndiko ndavuga hari abo bitari bunezere, ariko niko bitegerezwa kumera. Umuntu ategerezwa kuvuga ukuri nk'uko akubona. Ibyo nibyo bintu bikomeye cyane mu mibereho yo kuri inosi. Gerageza utohoze ho hayara dukurikirana, wibaze kubera iki dufise amadini menshi. Kuki umuntu uyu munsi abasenga haye, ejo ukumva aho hantu yahora asenga arahavuye agiye gusenga ahandi, kandi ahandi hantu agiye gusenga Bibiliya yahora akoresha muri ya sengero yahoramo ni nayo agumana
kujyana mbega ni najyana aho handi agiye gusengera. Woca wibaza aho handi agiye nibihe bindi bintu bazomwigisha bitari muri iyo Bibiliya nyene ariko aratemberana nayo. Iyo umuntu ahantu avuye n'iryo Bibiliya atayitwara akagenda handi asanga indi Bibiliya y'ubundi bwoko, byari kuba ari ibintu byumvikana. Ariko kweri nawe ni wiyumvire, shira mu bwenge wiyumvire. Bibiliya usanzwe utondana hajya ahantu usenga, hama nuvuga ngo ntugikeneye kwasenga ahandi naho ugiye gusengera uzi ukomeza utondana irya Bibiliya, bitunaniza iki? Twiyumvira gute? Hari ikiganiro twigeze gutanga mu minsi yaheze tubabwira yuko abantu twese turi mborerwa, ariko harimo abantu bagerageje kugira amakomenti berekana yuko batabyemera, kandi ibyo ni ngombwa. Ngira ngo nta gitangaje kirimo, na Yesu akiri kurinosi hariho benshi batigeze bamwemera, baje kwemera yuko ari umwana w'Imana ari uko amaze gucikana. Ibyo murabizi ku basoma Bibiliya, baje kwemera Yesu canke Yezu igihe yaramaze gucikana, niho batangiye kuvuga kumbe urupfu rw'uyu muntu rutandukanye n'izindi mvu. Uyu muntu kwemeze kose yarimo akandi kantu. Ngira ngo rero by'ukuri turiko tagerageza kubereka yuko uko imeze kose abantu twese ubirabye neza uzosanga kubw'ibyumviro turi mborerwa, nuko gusa tutashaka kubyemera. Twebwe twumva yuko kuborerwa bisigura inzoga, ariko ntabwo arico bisigura nkuko twabivuze muri ico kiganiro cya mbere. Nibyo inzoga zirashobora kuba zoba kimwe mu bishobora gutuma umuntu aborerwa, ariko ntabwo inzoga bisigura kuborerwa. Nkuko abazinywa bose ntabwo bisigura ko ari mborerwa. Nabahaye uburero bwinshi aho naberetse yuko ijya miti myinshi ikoreshwa kwa muganga iri mu miti ya mbere iboreza. Narabahaye ubundi burero ndabereka neza yuko ufashe umuntu ukamwima umwanya wo kuruhuka, ukamukoresha nk'akazi iminsi 2 kurikirana atigeze aronka umwanya wo kuja mu gitanda ngasinzire aruhurira umutwe, nyuma y'iminsi 2 canke 3 uzosanga ujya muntu adandabirana nk'uwanyoye inzoga. Nyuma y'iminsi 2 canke 3 urabye ujya muntu aho yicaye uzoza usanga ujya muntu azarakora bigemenyetso byose by'umuntu muvuga yuko yaborejwe n'inzoga. Bisigura iki? Kuborerwa ntabwo bisigura inzoga. Kuborerwa ni ikintu kirekire, ariko abahinga nkuko babyerekana ni ibintu bifitanye isano n'iki, naho mbega bisaho bihurira n'igipande kimwe cyo mu bwonko gikontorora umubiri. Ico gere y'umubiri wananiwe utakaza, mbega ubwonko buratakaza ntuze yabwo gukontorora umubiri, yo gutegeka umubiri kugira ngo umubiri ukora ibi canke biriya. Ibyo rero nabyo akabyo bice bitanga inyisho yo kugira nti yakujya kudandabirana, yakujya gusanga umuntu wagira ngo nta gatega afise, ibintu nka bene ibyo. Nibyo rero n'ubu turiko tabasigwa tubereka yuko by'ukuri ikibanza cy'Imana kuri inosi gisa nk'ari cyanyuma, kuko niba abantu twese tutari mborerwa, ntabwo abantu barakwiye kujyana mu isengero, ntabwo umuntu yarakwiye kunanirwa kwihangana. Bibiliya ari kidutegeka nini, ijambo ry'Imana cyo riduhanura ngo umuntu ananirwe kwihangana ave mu isengero asanzwe asengamo ngo agiye ahandi, kandi aho handi agiye Bibiliya ikomeza ari yayindi. Ibyo byose nibyerekana yuko hari ikintu kiba kitako kirakora neza mu bwonko bwacu. Sinzi wowe dutahura cyangwa wowe dukurikirana, aho tubeshe uremerewe kutubeshuza, shira comment yawe, binabaye ngombwa ube wosaba nawe hagira ikiganiro utanga cyo kutubeshuza, biremewe. Kuko ibi ndababwira ni bimwe mu byo umuntu aba yarasomye, ni bimwe mu bivugwa n'abantu. Ubwo rero nta gitangaje kirimo, nawe uhayura twumviriza ushobora kuba ufise ukundi kuntu ubyumva. Uzohabwa umwanya rero kugira ngo ugene nawe cyo ushikiriza igihe woba utumvikana n'ibyo twagize ntitwashikirije. Ngira ngo rero twako turabereka gusa yuko ikibanza cy'ukuri cyo cy'Imana kuri inosi, Imana ugiye kuraba neza usanga tuyiha ikibanza cya nyuma. Gusa ku rurimi tuyiha ikibanza cya mbere. Ku rurimi kabisa turekana neza ko Imana ifise ikibanza cya mbere, ariko hageze aho gushyira mu ngiro usanga Imana yahawe ikibanza cya nyuma. Iyo Imana yahabwa ikibanza cya mbere nkuko dukunze kubivuga n'ururimi, nta muntu n'umwe abagirira nabi mugenzi we. Imana ihawe ikibanza cya mbere, nta n'umwe yogira na mugenzi we, nta n'umwe yojyana na mugenzi we,
nta numwe yova mu idini asanzwe asenga mugagiye ahandi, nta numwe yofata bibiriya asanzwe afise ngo avuye mu isengero kwa naka agiye gusenga hera kwa naka atondanye ya bibiriya nyine yakuye kwa naka. Ibyo byose nibitwereka yuko by'ukuri iyo habaye ikintu nk'icyo hari ikintu kiba cyanganye gatoya mu bijyanye n'iki n'imitekerereze ya muntu. Hariho amanetwork aba yacize, niko umuntu yabivuga. Urabona isi muri kurayikoresha amanetwork ntagende neza, isimu ikora by'ibice bice, ivuga by'ibice bice. Natwe rero abantu iyo bidishikiye tukaborerwa mu byiyumviro bingana nuko aho twari duhagaze cyangwa imikorere twategezwa gukora ntabwo ariyo tuba tugikoze, dushya dukora ibintu bicikagurika canke bitari mu nzira ishemeye. Ngira ngo turiko turatahurana hama aho oye. Reka dukomeze twongera kandi gatoya mu kubereka neza yuko by'ukuri umuntu abaye nk'uwihweza ku burebure akaraba, wosanga by'ukuri nkuko twabibabwiye n'ubu turiko turabisubiramo. Uzorabe iyo hageze igihe umuntu adafise ibibazo birebire, usanga wagira ngo Imana iri ku ruhande. Umuntu aja kwibuka Imana aho iherereye cya gihe umuntu aba yanyariwe, cya gihe umuntu aba ageze aho bikomeye. Ibyo rero gusa turiko turabivuga mu gushaka kubereka neza yuko bijya bintu byose dukora tukabikora bitari bishemeye, bingana nuko n'ubundi umuntu aba yaburewe mu byiyumviro. Mbega mu bwonko bwacu ntabwo buba buhaye burakora neza nk'uko byashakirwa, tukaja mbega tukisanga hari ibyo twakoze bitaroranye mu gihe tuba twitwa abakristo, mu gihe tuba twarabatijwe uko canke kuriya. Ibyo rero rimwe na rimwe ugiye kubyihweza neza uzosanga biba byatewe n'akaboregwe, ariko akaboregwe kabiteye bidasigura zijya nzoga mwebwe mwiyumvira. Inzoga gusa twakoze twumva inzoga ziraborera, tubigira indirimbo mu mitwe yacu, nibyo birimo, tuzi ko wagira ngo nta kindi kiborera uretse inzoga. Ariko tahura neza yuko ikintu cyose kirashobora kugucumuza, ikintu cyose kirashobora kukuborera. Niba uri umuhungu, niba uri umukobwa, iyo ubonye umukobwa w'abandi, iyo ubonye umugore w'abandi ukamwifuza, wosigura gute yuko ibyumviro byawe bitaborewe, bitacanganyikiwe? Wosigura gute ko mbega ubwonko bwawe cyangwa ubwenge bwawe buhaye burakora neza? Niba uri umukobwa ukifuza umuhungu w'abandi canke umugabo w'abandi, wosigura gute yuko mu byumviro byawe bitacanganyikiwe, mbega bitaborewe? Hariho ukungene ubwenge bwawe buba budahaye burakora neza. Ubwo rero bisigura iki? Ukuborerwa urabye neza na neza birafise ahantu bihurira n'ibi byose twikoza mu kuza turaririmba n'ururimi tuvuga ngo Imana ikibanza cya mbere, ariko mu ngiro ugasanga Imana yahawe ikibanza cya nyuma. Biragoye gutahura, ariko nizigiye ko ariho bakeye bashaka kugira impano yo kubitahura, kandi ibyo ntibitangaje. Murabizi n'igihe Yesu yigisha, murabizi yuko ababitahura bari bakeye, n'abari bafise impano yo gutahura, abandi nabo nuko nyine ntacyo umuntu ari buhindure bantu b'Imana. Nuko rero reka tugerageze kubandanya ku kibazo kigira kabiri twababwiye, kuko byose twashatse kubihuza na Bibiliya. Turabe noneho ijambo rikunze kuvugwa ngo uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Nkuko twabivuze, we muntu wari uradukurikira, ubona kweri ibyo bintu bishoboka? Umbagije ku bwanje no kubwira nti icyo kintu ntabwo gishoboka. Uvuze uburinganire uko iryo jambo nkuko barivuga, icyo kintu ntabwo gishoboka. Hariho abantu badashobora kuringanira. Ku ruhande rumwe abagabo barashobora gusumba abagore, ku rundi ruhande banashoboka ukaba wosanga abagore basumbye abagabo. Ubwo buringanire kuvuga ngo ko bworinganira, hariho ibintu bidakunda, kuko uvuze ngo abantu muraringaniye. Twatanga akaronko ku bacuruzi. Uvuze ngo umucuruzi runaka aringaniye n'umucuruzi runaka, ni gihe imitungo bafise ibiri ku gipimo kimwe. Aho tugiye muki? Tugiye mu buryo bw'amafaranga, mu buryo mbega busa nk'uboneka ku maso y'abantu. Ufise amahera 100 nanje nkaba mfise 100, icyo gihe turaringaniye. Ariko umuntu wacha kubaza, uvuze ngo umugabo n'umugore baringanire, canke wowe umuntu wimvira yuko umugabo n'umugore bashobora kuringanira, harimo ibintu bimwe bimwe bishoboka hakabaho ubwo buringanire, ariko hari n'ibindi byerekana ko
uburinganire budashoboka. Ngombye kubaha akarorero, lakini ntimutwenge, niko bitegezwa kumera, kandi banakenewe ko ducishamo tugatwenga. Nk'umuntu atinyuka akavuga iryo jambo nyine ati uburinganire burakenewe, akarihagarara ko cyane. Ugiye nko mu buryo bwiza bwumvikana mu buryo bw'ikirundi, ni nko cyo uvuga ngo kugira abo bantu baringanire, niba wowe uri umugabo, umugore wawe agatwara imbanyi ariyo nda muri uwo mwaka, byo bisigura ko ku mwana azokurikira nawe mugabo utegezwe kugira ante gutwara iyo mbanyi. Hariho kweri aho murumva ibyo bintu byakoretse. Ndiko ndababaza mwe muhaye muradukurikirana, mureke gutwenga bamwe mu banyegereye. Ndiko ndabaza, uvuze uburinganire, niba umugore atwaye imbanyi nko muri iki gihe cyangwa muri uyu mwaka wa 2021, byo bisigura yuko mu kubyara uwundi mwana umugabo ari azotegeza gutwara imbanyi kugira ngo ibyo bintu bigirente byitwe yuko bigenda biringaniye. Naho niba imbanyi ishobora gukomeza twagwa n'umugore gusa, urumva ko afise ibintu yihariye ubwiwe. Hari mbega urumva harimo ibintu udashobora kugira ante kuringaniza ngo bikonde. Hama ikindi nanone cyerekana neza yuko nubwo tuvuga uburinganire, ugasanga twakaze cyane, twamerereje, twashushe nk'ipasi, rimwe na mugasanga harimo n'abakristo bamerereje. Haraho usanga by'ukuri wagira ngo na Bibiliya ntabwo tuyisoma nk'ukwiri. Reka dushake tunabihuze na Bibiliya gatoya, tubabwire aho mushobora gusoma. Mugiye mukaraba mu gitabo cyane mbega mu ahanditse Matayo, muri Matayo 14, umuntu agaca hera ku murongo wa 13 gushikana ku murongo wa 21. Hatwereka ibijanye na Yezu agaburira abantu 5,000. Yezu agaburira abantu 5,000. Bisigura iki? Iyo ni Bibiliya bitubwira. Abo bantu 5,000 bagaburiwe ni igitigiri cy'abagabo gusa. Abagore n'abana ntabwo bari muri ico gitigiri. Ndabizi yuko noneho muranyirenza, ibyo ndabizi kweri. Abantu 5,000 biri twereka yuko bagaburiwe ni abagabo bonyene. Bisigura iki rero? Bisigura yuko nakijye guhera kera birumvikana yuko hari ibintu baharura abagabo gusa, ugasanga abagore ntabwo baharuwe. Nimugerageze mu byisomeye nababwiye, ndasubiramo Matayo 14 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 21. Gusa aho ndabaha akarorero, hari n'ahandi mushaka kubisoma, mugiye muri Mariko, mugiye muri Yohani, mugiye muri Luka, aho hose murabisangayo. Barabereka neza yuko igitigiri cy'abantu bagaburiwe, igitigiri cy'abajya abantu Yezu canke Yesu yagaburiye, babaha igitigiri cy'abagabo gusa, ntabwo babaha igitigiri cy'abagore nyezina bari bahari. Bingana nuko niba haragaburiwe abagabo 5,000, ese abagore bari bahari bari bangahe? Ese abana bari bahari bari bangahe? Bisigura iki? Ni igitigiri kinini cyane cyariye, ariko kuko haharurwa abagabo gusa nuko nyene byagenze. Ibyo byose bitwereka yuko kuva na kera ibyo bintu by'uburinganire urumva nta byari, kuko ibyo bijya kwa byari biriho, abagore nabo bari guharurwa muri ibyo bitigiri by'abagabo. Bari guharura abagabo babaharura n'abagore, ariko urumva biri twereka neza yuko haharuwe abagabo gusa. Kubera iki rero? Ubu bishoboye azonyishyure kuri icyo kibazo. Ntimutwenge, genda babwira ati dufate ibintu nk'uko biri, dukoresha ubwenge Imana yaduhaye. Nibyo byonyine bizogira nte, nibyo byonyine bizodufasha. Hama tukiri kuri icyo kintu nyene cy'uburinganire, unarabye mu itanguriro ukaraba Imana irema umugabo n'umugore, ukungene byagenze, uko biri byerekana. Bibiliya yerekana yuko hari bice byerekana yuko Imana yatangiye kurema umugabo. Imaze kurema umugabo iramusinziriza, mu nyuma ngo ikuramo akabavu, ako kabavu aba ari kigirante ikuramo umugore. Murantunge, mu minsi ngira ngo nzoba nabaye pasiteri, ariko ubu uye ntabwo nda pasiteri yuzuye, niyo mpamvu ubona ntaratangira kubiryosha, ariko buhoro buhoro nirwo rugendo. Kandi ngira ngo murabizi mu Kirundi bavuga ngo kunyarugenda siko gushika iyo uja vuba, burya bihaye biraza ibyo mu nyuma bizaba biryoshye, ndabibizeye.
hamwe rero ngira ngo nkuko natwe ndabivuga urabye rero ugaca ukaraba n'ibyo biri tubwira ku bijyanye n'iki n'imibanire, uzorabe neza biri tubwira ati bagore nimugamburukire abagabo banyu, namwe bagabo mukunde abagore banyu. Bisigura iki? Irore y'umugabo kwari gukunda umugore wiwe, umugore nawe irore yiwe ikomeye kwari ukugamburukira umugabo wiwe. Mu Kirundi ho banabivuga neza ati umugore ni umufasha. Iyo bavuze ko ari umufasha bisigura iki? Cyo haro rero umuntu aje kugufasha, burya umuntu aje kugufasha agacaza munganya ububasha, ico gihe mwebwe babiri ni ibikorwa mwo bikora gute? Mubaye abantu babiri munganya ububasha, ninde zoba yitwa umufasha ku wundi, ninde zofasha uwundi? Ico gihe mwo kwisanga mwabaye inkuba zibiri mu gicu kimwe. Ngira ngo turatahorana. Bingana nuko rero ubirabye neza, umugabo akunda umugore wiwe, umugore nawe akagamburukira umugabo wiwe. Bya bindi twavuga ngo by'uburinganire, nubwo natangiye ndabwira yuko uburinganire budashoboka wisunze bijya bindi byose, ariko urugo rurimo ubwumvikane, umugabo agakunda umugore wiwe n'umugore nawe akagamburukira umugabo wiwe. Birashobora gushika, hariho ibintu bimwe bimwe bishika ugaca usanga ahubwo umugore arashobora kuronka 60%, umugabo agasigana 40%. Nkuko binashoboka ugasanga umugore hari ahashobora kuba yoronka mu gihe runaka, ashobora kuba yoronka 80%, umugabo akaronka 20%. Hambavu ati nikihe kiba cyabiteye? Icyambe kiba cyabiteye niba umugabo aba yagize nte, aba koko yakunze umugore wiwe, hakaba hari ikibazo runaka, ico gihe umugore nakabagamburuka umugabo wiwe bigatuma umugabo anezerwa. Ibyo nabyo bice bitanga inyishu yuko ico umugore yifuje cyose kuba ko umugabo amukunda, ntabwo umugabo yokimwima, ntabwo umugabo yomubera intambamyi kubera umutima w'urukundo aba afitiye umukenyezi wiwe. Ibyo nabyo ngira ngo muzorabe kenshi na kenshi twese n'ibyo guhendana, urugo rurimwe amahoro ugiye kuraba nka 90% turetse ibyo kubesha, uzosanga nubundi nubwo tuvuga ko uburinganire budashoboka, ariko ugiye mu bintu bimwe bimwe muri urwo rugo rurimwe amahoro. None se wibaza uzoza uraraba mu byo kwambara, urabye mu bintu byo kwambara hagati y'umugabo n'umugore, ninde muntu yambara ibizimvye? N'umugabo canke n'umugore? Ndemeza inyishu muzotora, muzosanga nka 90% abagore nibo bambara impuzu z'agaciro canke ibintu by'agaciro gusumba kure cyane ibyo umugabo yambaye. Urumva rero bingana iki? Ijambo buringanire ntabwo ari ryo rikenewe, ntabwo ari ryo rifite agaciro, ahubwo ni ijambo riza kugayisha ibi canke biriya. Ahubwo ikintu cyagikomeye cyane ari naco Bibiliya twereka, abagabo bategezwa gukunda abagore babo, abagore bakagamburukira abagabo babo, kuko ibyo bintu bibiri iyo bibaye bice bitanga inyishu yo kugira nti y'urukundo rukomeye cyane hagati yabo, maze n'ibyo by'ibiharuro ugasanga nta n'ikintu canke byo kuvuga ngo bararinganiye, ntagire ikintu kimwe cyane biba bikimaze. Niba umugabo afise impuzu hama mu rugo rwabo akafise amafaranga 100, ntabwo azoreka kuvuga ati iryo 100 ryose wa madame genda ugura impuzu. Umugabo ko kazabona nibura afise zo kwambara nibisanzwe. Kandi ikindi gihe nawe bihindukiye ko umugore agamburukiye umugabo wiwe, umugabo nawe navuga ati nkeneye gukora aka kagambi agaproje runaka, kubera ko umugore asanzwe agamburukira umugabo wiwe kandi akabaza ko umugabo wiwe atari umunyamanyanga. Ndababwije ukuri, umugore nta ngorane azovuga ati mutama wanje nta ngorane kweri ndagushigikiye. Ibyo rero nibyo bigaragaza iki urugo rwiza. Gira ngo turiko turatahorana. Bakunze mudukurikirana muri kiganiro cya KaNgUkA. Byukuri tuganira kugira ngo twigishanye, nibiganiro byo kwigishanya. Ibi turiko takubwira ni incamake, ariko nawe ufise ibyo wumvise, ufise ibyo wasomye, ufise ibyo wigishijwe, ibintu nka benoko biterateranye byose birashobora kugira ikintu bigushikanako. Reka rero ndangize ndabifuriza amahoro y'Uwiteka, ndangize ndababwira nti Bwana Yesu asifiwe sana. Mugira amahoro y'Uwiteka, ntibize bibatangaze musanze mu minsi
sigaye nitwa Pastor Gloria. Amahoro y'Uwiteka abane namwe.